je mbona umenga igihano cy'urufu cyoza mu Burundi, igihano cy'urufu cyoza ariko kikabangamira cyane cyane, tugashyiraho n'igiciro cy'amahera kigiturire. Nimba ari miliyoni 3 urengeje miliyoni 3 kaba waziriye, ubwo rubanza ukurikiranwa na president wenyene ukwiwe, kwera urubanza rwo kwica umuntu. Hari abantu bo bava babeshera abandi, kandi kini nacyo n'igipolisi kikakura mu bwoba. Igipolisi cyacu nicyo giye kuduha kurinda, ariko uyu munsi umupolisi uwambaye costume uri muri jipe ntagusopa aragutinya. Kubera iki mutinyande? Eske jipe ho igisuma nicyo yigura, costume ho igisuma nicyo yigura? Yego, warabuze urukundo Mukombozi? No, urukundo wowe ndarufise, ariko nabuze uturusangira. Ndirimbo ikiraza cyangwa umengo ndashaka urukundo, ndashaka umukunzi, ariko umukunzi eba umwe tudahuza n'umubiri, duhuza imitima gusa, kubera sishaka umwaka usuhere ndiko ndiga umuntu atamubiri n'umuhura n'ubundi. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Nzeyimana Thomas canke Mukombozi Lucifer, ano muririmbyi ariko kandi mu mwaka uheze wa 2025 yaritabiriye amatora mu bashinga amateka nk'uwigenga, ariko kandi twavuze ko kuva ngaho turabona aja rero mu bikorwa bitari bike vy'igihugu. Hari twagaruka kubijanye n'ugwaruka uheruka yari muri page, ariko kandi turamaze kubona ibikorwa bitari bike aguma himiriza ugwaruka gukora ndetse no guhindura ivyumviro vyabo. Nivisa kuganira ko nk'umurimbyi ariko kandi n'uwitunganiza imigambi yiwe. Nzeyimana Thomas alias Mukombozi Lucifer atugwikaze muri Main Switch kuri Buja TV. Murakoze cyane. Mwaka mushasha. Kuri twese tuje ntutuje. Hajye umwaka ujya umuntu gute? None shaho utanga ubyibushe ugaheza wonze. Abari kibazo cyangwa utanga urufise amagara meza ukoheza urufise amagara meza, cyangwa indoto zawe ugasanga naho wari ugeze ahubwo wacyuze ugenda muri mwe. Mukombozi umwaka uheze wa 2025 yovuga gute? Umwaka uheze wari umwaka mwiza cyane, n'umwaka nafashe decision ntarenzi ko nzofata. Umwaka nashoboye kurinda hanyuma kandi n'umwaka muziki abantu banyakiriye neza, niho na zafata imisaraba zose zazuka iki ndashima Imana kweri. Kuri Mukombozi uretse ko ivyo umuntu ategekanya biba bihari, mugabo imigambi y'Imana nayo ishobora nubwo ngishobora guhindura ivyo panga 2025 na 2026 izo bitandukanye kuki kuri Nzeyimana Thomas? Icyambe na mbere aho bizotandukanira ni kuko n'ukuntu nzokora ibintu apare y'umuziki, apare muri politike, ariko ukuntu ntegeza guhindura societe yo muri Afrika. Kuko urabona natahuye ko Afrika kugira ngo ishobore kuronka amahoro cyangwa ishobore kuvyuka, ifu ko Burundi buba bukomeye, ifu ko abarundi baba bavyutse. Sa muri icyo gihe kubera ari umutima n'amaguru yo bakomeye, umutima ugwaye n'amaguru aragwara. Yes. Niyo mpamvu ndazi yuko muri 2026 tugiye kwerekana ukuntu aho Burundi bwafiriye, aho byagiye birashika n'ukuntu twobivamo nka generation shasha, nk'ukuntu
ari abantu bakora nk'abagiye gufejo kavuga iteka ngenda bihitanye isingwi konsa sinyoko ibintu nk'ibyo bafite imigani yabo ariko ibyo byose ndazi ko 2026 ni kubera abantu batarakanguka yes maze gukanguka cyangwa akazi kanguro bazotahura yuko ahubwo muri bwa rubugugu kuko nta numwe bamuhambana amahera nabo guhambana amahera ntacyo uza gusumayo sa muri icyo gihe umaze kuvyuka tugakwiye kuvyura Afrika je nibaza ko ari igihe cyo kuvyura Afrika kandi abana b'u Burundi nitwe tugiye kuvyura abana bo muri Afrika badufasha ari kuri screen badushirireho post wakoze igihe nkuko aravuga ati 2025 warafashe ingingo yo kuja kwitabira amatora mu kibanza c'abashinga mateka hari post wakoze imbere navuga ngo igihuburana n'umukuru w'igihugu mu majambo wanditse badufasha kuri screen badushireko iyo post wagize hari gitsu rya 30 mu majambo wanditse ari na kenshi kunze kubigarukako iriya post udufasha yagure wanditse ati iyo uri hafi n'umuntu amota parfait nawe kumotako iyo uri hafi n'umuntu amota uburongozi nawe bukumotako ndizeye ryari teka ntangere ryo kuba umutumire mu nzu nkuru y'igihugu ikirimba ndi kumwe na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umujama wanje yashikiye byinshi yanyegishije byinshi mu kanya gato reka tugarukize ngaho duhere hariya hejuru iyo uri hafi n'umuntu amota parfait kumota koko nivyo iyo uri hafi n'umuntu amota uburongozi nawe bukumotako nkuko aravuga ati ndizeye ryari rya mbere uranye n'umukuru w'igihugu ariko kandi kuvuga ko uburongozi bukomotako uyu munsi mukombozi uburongozi bukora mu motako icyambere na mbere uburongozi bukora mu motako none cyaho ndafise n'uburongozi bwo mu rugo none sindinye n'inzu so uko kandi igituma icyizera abantu baba gufitiye nicyo kintu gikuru yes kandi nta muntu yifuza ko umuntu amubera umurongozi afise ingeso mbi stadiri baba kurutohoje hanyuma ikindi nacyo kuba narabaye wa kabiri cyonyene gusa nakamoto kuburongozi kandi gakwiye ugobona nkarusha nka iprona iruta n'imyaka igihugu iruta imyaka independence numva nkaruta fraude iruta imyaka demokrasi numva nkaruta za FNL zande so cyonyene cyari ikintu gikuru cyane cyanyeretse yuko ari abantu none babwiyanda babere nyumba kumi wabo uyu munsi bashobora kuvyemera wavuze ko hari byinshi yakwigishije kubona n'umukuru w'igihugu muri ivyo ni nk'ibihe mukombozi n'umusarikana nagendera cyane cyane icyo nize kwa nyene cyubahiro no kuba wewe yani kuvuga ikintu udakize mu politike ukavuga ikintu nko kucyumvamwo ata bintu byo kuvuga uti diplomasi ngo nkoresha ubwenge bwinshi nkabukoresha mu bikorwa kurusha ubwenge bwinshi bwo gukoresha kunuza kuvugisha ubunda mu ryohere so icyo cyo kuba direct ni ikintu gikomeye cyane ikindi nacyo yanyigishije ni cyizera afitiye ugwaruka cyane cyizera afitiye ugwaruka ni kinini ya cyane hamwe nyene muri ko muravugana urabona yuko nawe nyene acyari mze kijana ubona ko mu bwonko n'ugwaruka n'ibintu yiyumvira kuri Afrika urabona ni bya bindi twebwe generation y'ubu twiyumvira ko muri Afrika so icyo cyonyene kenshi abakera ukuntu bafata Afrika bakuze bumva Afrika no good ariko nta solution biyumvira cyane iri deep babona gusa abazungu ni babi ariko nibavuga uti bifira hehe muri success so icyo ikintu gikomeye cyane ikindi nacyo gukunda igihugu no gikorera yani mu bintu yashimikiza cyane kandi no mu ijambo ry'Imana twize ko niwe tatangiye ko turasenga so muri icyo ijambo ry'Imana warabona yuko ari Bible ariko ivuga politike turimwo ubuzima turimwo so ibintu mu hinanya mvuga kare Aisho Speed Israel basirima kwa muri Afrika abanyamerika bariko barabona koko Afrika babeshwe koko ari ahantu heza nivyo bariko baragaruka ko wavuze ko 2025 koko wafashe waratimba uraja kwitoza mu bashinga amateka nk'uwigenga uko gutimba ko none ko wagukuye hehe ariko kandi kuyitebera amatora byagusigiye iki je icyambere na mbere nuko mbazi neza iyo mfashe ingingo nkaba nzi kwingingo icyambere na mbere Imana irayemera kandi kindi nacyo
n'umwana w'umuntu ashobora kuyanka ariko nimuhohotera ko je nizera yuko umuntu ntafite icyo ndamwongereza fume ndamusiga uko namusanze nkavuga uti none jewe ikindi nacyo nkaca ndaba kurinda nta muntu n'umwe atarinda hajya n'umupolisi uva gusa umwe wese arafise harindira kuko hajya n'umusoda ashobora kuba arinda mu kurasa ariko agatinya kuresha umukobwa so hari ibintu biruko umwe wese arafise harindira jewe narabona neza yuko kuba n'igisuma kirinda kandi kigiye kwiba kizi yuko bagifashe bagihana jewe nanje ngiye gukorera igihugu icyo tuma ntarinda n'igiki mbebwo ubwoba uvuye kuki ubwoba igisuma kibura jewe ngiye gukora ineza kubera ikingira ubwoba icyo cyonyine nicyo cyampa icyizere ya kwitabira amatora ariko mugabo ntugirwe amahirwe yo kuronka intebe mu mashinga amateka hari ico vyishe ku byo washaka gukorera igihugu ya icyo igufa hoteza gufa kubera icyari kinkuye muhira sikubo wa kabiri cyari kinkuye muhira no ku mushinga amateka cyanke gukorera Burundi kuko ari ibintu byinshi twamenyereye yuko abantu baravuga ibintu ariko mu bikorwa bakaca babafuti uko n'abarongozi benshi bagiye barayemukira Afrika suko ngo barabana babi oya barabana beza abantu bashingira intahe ariko amaze gushika respect ikiza y'ubukuru so jene namaze kubona impamvu iyo biba cyavuga iti jereka mbagarorero kibikorwa atari kajya karorero ko kuvuga gusa ariko gushira mu ngiro ya twarabonye bamwe mu bo mwari kumwe mu kwitoza babuze intebe mugabo baritoje mu bindi bibanza harabagiye amajana y'amakomine harabagiye mu barongozi bo ku mitumba mega Nzeyimana Toma canke Mukombozi harahandi yabagiye tutamenye canke yacafata ingingo cyo bihagarika ya jewe kweri jewe singenda nkubwiye gutegereza ngo ntegezwa kuba umurongozi umwe wese afise intumbero yiwe je nari nshaka ko umushinga amateka cyane cyane nkavuga uti kubera ari ikintu cyo gutanga impanuro uvuga umuntu ukora cyane muri icyo gihe byomfasha cyane gutanga impanuro tukaraba kandi ikintu nacyo nashaka ndabakuremwo ikintu opoza kwa twege muri Afrika iyo twumvise no si muri Afrika mu isi iyo twumvise umuopoza cyo tuba nk'Imana Satani tadini wa muntu ategeza kwanka nashaka ndabereke yuko ukuntu ushobora kuba uwopoza bwiza ni gute icyumviro kibyara kindi urashobora kuvuga twubake bararyo hejuru je nkavuga uti baryo hejuru bana izo tuzimba reka turabiryo hasi yo hejuru tuzoraba ikindi gihe simba ndagopinze ya tubatiko ko twese dukunda Burundi so uko ikindi nacyo nari nifuza nyene ndanakuremwe amajambo amwe mu bwonko bw'abantu nk'ibintu mu Burundi urabona ko bace bakubwira ngo batavuga rumwe na leta nk'amajambo nkayo je nabona mengo yarakaze cyane kuko umuntu mutavuga rumwe mengo leta ivuze kwiza kubaka ibarabara ho uvuga tubomore cyumengo murapingasa hari ibintu nabona yuko dukwiye kubirenga ko kugira ngo turabe icyo twubakirako ari ubwo Burundi buduhuza twese ya urugendo rwawe rwa politike rubandanya gutubu rubandanya gute none ko politike ari mu matora heze cyubandanya ukorera Burundi nyene mu nzira wari urimo n'izindi muri gusangiye n'abandi ya 2027 amatora arahari y'umukuru w'igihugu ushobora nawe kwitoza cyane ibyo kwitoza ku mukuru w'igihugu Imana nirabinyereka kweri simave nitwara kuko ari giye witwara ukacusanga peut-être wari ufise raison ariko umwanya ni waru cyo nacyo sa n'ibintu byo kwiga cyane sije nta burongozi banifuza sana bishika ugwego mvuga uti yo yaye nawe ushigeka ngende kubera iki je nawe noro nk'umwanya gusa ukuza ndagira amaseminaire n'abarongozi nkabereka icimana yifuza ku Burundi iki ibyo babikwiye bwana kare nkeneye gusa ko abantu ndabereke gusa ku Burundi uko Imana yateguye ku Burundi ya nikibanza dufise kwisi yabo dufise kibanza kitakingana gute kunga muri message nawe ushobora kwigisha batari bakese twadukurikiranye twadukwiye kumera gute abantu twebwe nk'abarundi n'abantu icambe na mbere idarapo ryacu irafise inyenyeri ijya nyenyeri mu kwisi nzima ifise ibihugu bibiri gusa Burundi na Israel hanyuma tugiye muri spiritualite uvuze inyenyeri singa ni ibihugu bibiri gusa bifise mu idarapo inyenyeri ifise coins 6 okay amasonga icyo bivuga muri spiritualite
n'inyenyeri y'intsinzi, n'inyenyeri ya Dawidi muko muri spiritualite, ariko ugiye mu deep inyenyeri y'uburinganire, kubera harimo triangle y'uku na triangle y'uku. Sasa muri ico gihe twebwe abarundi tutarahagarara mu buringanire, tutarizera mu buringanire, naho twogira gute, naho utunga umutima uri hejuru, naho wiba gute umutima uri hejuru sonama. Niyo mpamvu mu Burundi wamusanga apre imyaka 30 wa wundi yari umutunzi cyacika umukene, uzoberabe. Sasa Imana arukuntu itanga igihano apre imyaka 30. Katwe ku Barundi turakarorero. Niyo mpamvu n'igihe abarundi twagandagura gwa gasore kugira ngo turonke uwundi gwa gasore byatwaye imyaka 30 kugira ngo turonke ndadaye. So twe muri spirituality nyabutatu ni ikintu gikomeye cyane. So turakwiye gutahura ikimana yaturungikanye, kidukwiye gukanta birenze nta mahoro tuzogira, kandi zatiko turononera Afrika kubera isaba ko dukira kugira ngo nabo bakire. Sasa muri ico gihe tuzohombesha benshi. Israeli ya kera ariko turakanguka, turacyafise ari ubuhumyi, reka tuzobasigurira, ariko tunibaza n'igihe bishi barabizi barabyirengagiza. Umuntu ava yibaza ibintu Mukombozi yabonye kumbure abandi batabonye cyane nabonye bavyirengagije, we yabikuye he, yavyeretswe niki? Je nibaza yuko je n'umuntu wa mbere Imana sinkunda kuyisaba cyane, nkunda kwishima. Je Imana ndayishima ariko nkayumviriza cyane, kubera usaba ni wavuga. None urafise icyo ubwira Imana, ko ari gihe ubona yisaba 100,000 kumbisha iguhe 1,000,000 gusanga usabye nabike. Reka Imana yumvirize kubera Imana ni nyishu. Sasa jewe kenshi nakunda kugira amafungo cyane, ari gihe nagenda mu misozi cyane, byari byinshi cyane. Hari umuco nabona Burundi, nkabona ibyo turimwo, nkabona ukuntu ko turihombesha, nkabona ukuntu kwahezagiwe, ariko nkabona ukuntu tutabibona, ariko nababibona nabo babibona ubwambe batarabishikamwo, babishitsemo bikashye bayo. Sasa nuko metu n'ikintu cy'ugwanko badushizemo ko twara abantu biyumvira cyane, ariko tumeze nk'abana, kuko ijya nguvu twe dufise abarundi tumeze nk'abana. Sasa abana ubigishije mu kibi cyagifata, ubigishije mu cyiza cyagifata bimbere yuko. Niyo mpamvu usanga n'ibyo bintu byagiye biraba muri kahise ngo amacyakubiri nta macyakubiri yaba makageza ibyo bya politike, niwo wumva abantu bagwana. None uwo mutima uza hageza amatora, ikindi gihe mukabana wari uwahe, kumbe ntabwo ngo iruhari, ariko ni nk'abana barabapoma kubera ijya buringanire. Sadiri hariho turi hagati sasa ya normalisation, ari gihiza badushize mu ikibi, ariko tumaze gutahura tuzotahura yuko iyo wishe umuntu ushaka ngo umuhonye ntibishoboka, kwera ibintu Imana yaremye nibihona. Niyo mpamvu imbwa nga kubwagura mu mezi 2-3 kandi bibunda byinshi, kandi nta ugimbwa. Ariko impene n'inka ni rimwe ku mwaka kandi bazijya buri munsi, ariko impene ziracyari nyinshi kurusha imbwa. Mbe urabyumvira? Sasa umaze kwiyumvira uko zotahura yuko wari kurirohira ubusa. Sasa hari n'amakuru twabonye aca ku mwaka uromenye cyane, nkuko akora yivuga ati no muri post akoze ati kijanye no kumota urongozi, amakuru aca ku mbuga ati Mukombozi turaje bwenene nasigaye afitaniye n'umukuru w'igihugu, twarabikorwa bitari bike tukunze kumubona mu vy'igihugu. Weruka twavuze ko wari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kiriri mu gwaruka rwa Afrika rwa rwahubujwe atari bike mu bijanye n'umutekano, ko Mukombozi bari n'igisate barahawe mu by'umukuru w'igihugu kumbure tutazi, ariko gitanga ku muco uco nagaruka tubwire ko vyari vyabereye kiriri ryahuriro ryo gwaruka. Ikibazo cyambere sinumvise neza icyo amakuru aciye ku binyamakuru, umuntu ngo sinoma munyamakuru yaciye ku mbwa kanomenye avuga ko Mukombozi hari amabango yarahawe mu biro by'umukuru w'igihugu ajanye n'ugwaruka cyane. Nabonye avuga ku bijanye no kumenyekanisha ishusho nziza y'u Burundi mu makungu. Oya nayo makuru nayo mfise. Makuru siyo. Oya nayo mfise, je ntayafise. Ariko harayufise? Harayufise mugabo. Hari uburongozi bufise? Jewe
jewe nko uburongozi mfise bumwe nyene bwite cyangwa bumwe nyene nihaye cyangwa mu nawe gihugu muri leta yavuga gusa nyene ndakorayo none je kuvuga Burundi neza hose ndimo petete ni wa muntu adafise ngango umushahara ariko je reka tugaruke ku ihuriro ry'ugwaruka ryariko rirabera ikiriri niho waruri warize n'ijambo ushikiriza uravye ugwaruka rwavuye mu mihingo itandukanye mu bihugu bitari bike bya Afrika nubwo ngo nubwo hano mu Burundi ni igiki wabonye mu gwaruka rw'abarundi nubwo havuye mu bindi bihugu mu bijyanye na mentality icyambere na mbere abajene barakangutse cyane hiyo mu karere cyane gusumba mu Burundi abarundi turakangutse ariko twarakanzwe abana bakanzwe kenshi naho yo bafise ukuri aratinya kuvuga yarakanzwe ntibizera twiyemera niyo mpamvu twiyemera nabi so twarakanzwe gusa ariko abarundi biya byose batubwira biturimwo kandi turabizi cyane twabimenye kera ariko tunyene icyo nabonye nuko abajene bo mu kandi karere hiyo bariko baravyuka kandi kindi nacyo bariko barabona opportunity zo kuvyura Afrika nyinshi cyane muri technology mu burimyi muri security ariko petetre boba benshi bataronka ikibanza bakwiriye mu bihugu byabo benshi nico bavuga yuko atakibanza kinini baronka nko kunayi wacu revre n'icyo baragerageza guhimiriza ariko urabona ko no muri constitution kugira ngo ube umukuru w'igihugu bisaba kufisa imyaka 40 abona ko karadukumira kandi twebwe n'uwaduha independence ya na 30 yarafise uca wumva yuko twebwe turi urubyaro bukanguka kare ariko ari gihe usanga hari ibintu bituboha bidusazisha ya binuza ya politike zimwe zitubwira ngo mu Burundi bwejo kaje usanga sisi da Silva office umwana ariko bakubwira ko Burundi bwejo umwana wawe acha Burundi bwa hirya ejo none so barakumugaza bakakwereka yuko so izi ya politike njanye utiko turazivamo ariko arabazivuyemo kera umwana kiri muto atangiye wowe ushoboye gutera inda wowe urashobora kuba responsable wundi ukindikire mu ashobora gufasha Imana kurema ngo deja uri responsable uyu munsi ariko urabona ubu mujene abona yuko 40 ntihazo batangiye kuba umujene ariko ubwo gasore Veneva yari yamaze kuduha independence bandadaye bose ngo na 40 bari bafise urabona bari bamaze gutwara igihugu uko sasa turafise amateka yacu ariko turayirengagiza tugafata iby'abandi tugendere kuri ibi Imana yatweretse okay uratubwiye ko nugwaruka ko kuvuga ko gwarakangutse mbwa gwarakanzwe ubona ziya nyigisho hari zo zakanguriye ugwaruka ego nyinshi cyane abo bose twavugana twari turi kumwe barakengurika cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu bivaye n'ino nama ukuntu yayiteguye akaduhuza n'abandi bantu badukangura kuko uca wumva ko yatahuye nawe nyene yaratahuye ko twakanzwe ariko iyo tubona abandi bajene bagenzaje kuko hajya abana bahunga cyane nimiburi kugira ngo dushoboye kugira generation ihagaze neza bisaba yuko tuzomara kwanza imyaka 30 turi mu mahoro neza kugira ngo imyaka 30 umwana avyara uwundi mwana atarumva guhunga kuko hajya abantu bahunga nibiyemera je nibuka igihe nakundana n'umutanzania kazi bice birashika sasa ndamutera inda yo wamengo ni igice cy'umuntu cyateye inda umuntu byari bitangaje impunzi gutera inda umutanzania yani nko kumengo impunzi iri gice cy'umuntu cyateye inda umuntu so ako kantu yakariho sasa ako kantu kamaze kuvamo mu mvyaro kuko kajya karagera no mu ruvyaro usanga mugiye abana uko so ibyo byose nibaza yuko ubu tigo turabibona hano ko barakanguka kandi ukwera abajene bariko baronka imitahe bagegeza gukora kuko na uzobabwira genda ugwane ateye magazine yiwe kubera icyo kandi kindi nacyo wacu usanga politike zayi zihari zimwe zo kutubwira yuko mu Burundi bwejo ariko hageze kugwana ni muzi uyu munsi none hageze kugwana turubwo uyu munsi hari mu mahoro turabejo mwene nuko muratubesha so ubu tiko turakanguka kandi ni sawa mukombozi wa 2000 munsi
no kumanuka munsi ya 2015 ubutumwa bwinshi uracisha mu ndirimbo koko nk'ubu cyane bamuga bitandukanye n'ubu ko tuyibona cyane byo byatewe niki oya uzi ikintu kimwe ubukene kwishikira koko uzi ikintu kimwe jewe umwaka wose nawe umaze muri politike muze muratahura ibintu kandi jewe politike ni ikintu gica mu bantu kugira ngo bantore ariko ari ikintu Imana yantumye yonyene yinyitoreye none mpebe iby'Imana ngende mu byo bisaba guca mu bana b'abantu oya cy'Imana nicyo cyambere nicyo kizomperekeza kandi by'abana b'abantu bifite manda ariko cy'Imana manda kigira sasa iyo niriwe muri politike umwaka wose ngaca mvuga ati reka nsubire mu muziki wanje kandi umuziki nakora muri politike wari ujanye n'iyo politike kandi ikindi nacyo abarundi foko bamenya iyo ndirimba indirimbo y'urukundo nta mupolitician nimwe abujijwe kuresha hehe kandi wowe n'amategeko avuga uti hari ibibanza bimwe mudafise umugore bidashoboka none je inzira ncamu yo kuvuga si umuziki ivyo byose nababwira je mvuga ukuri none narababwije ukuri mu ndirimbo none ari ukuri nanje kuri mutima wanje mu rukundo nanje nifitiye ibibazo byanje bwite none ko mushaka kugira yuko ndoza ndavuga ibibazo rusange gusa je ndafise ikibazo ndakeneye umuntu mu rukundo ndarukeneye none ko nabuze ko nabuze ubudepite mvura n'umugore none nabuze impene n'ikiziriko cyavuga uti no je inzira yanje ncamwo umuziki kandi umuziki nariganiye neza histoire ukuntu imeze nibona kunze nane yakagere ubundi singo nimba nkunde ubundi je nyene niyo nzira yanje uko right nko muri ivyo umaze gitari gito ukora bino bikorwa byo kuririmba ariko kandi benshi muvuga ngo mu buzima bwa buri muntu wese umwe akora ikunda akora iki twese twatwifuza ihangiro rimwe ijanye no kwiteza imbere tuvuze kwiteza imbere je nama ntanga isiguro y'umuntu atembera umuntu atiganyira hari ibintu ufise aya mafaranga kwikorera imigambi kanaka umuziki wawe ugufasha gute mu bijanye no kwitunganiza imigambi y'iterambere ku ruhande rwawe turayide icyambere na mbere umuziki ikifasha urabona nk'igihe mba ndiko ndakora impuzu zanje za Rundi Boy na Rundi Girl ibirato umuziki ni saha ubu dufite gahunda yo kuzana n'amasuplesi uko ya Rundi Boy amarori yo yarahari ni kugira ngo turabe yuko umuziki niwo watumye nzanye umuzigo ucuhera ntarashikana no mwisoko umuziki uramfasha cyane ikindi nacyo nkuko umuntu abariko ararima hiyo ngiye mu burimyi bwanje n'abantu bacungera jyaho ndimira usanga arabafana bankunda sanzwe ukora uburimyi ego ubona mu gisagaje ibintu byo gusuma sinabikuriyemo mu irani twasuma sane byiza ndakunda cyane kugiye kivuye mu itongo hanyuma ikindi nacyo nuko ucu usanga wa muntu n'umufana wawe cyangwa ugasanga n'umuntu agira yibe n'umufana mubonye gusa munyagihugu abonye ashaka kwiba kwa Mukombozi biroroshe kubafata so birancungira birama security birama inshuti nyinshi birama abantu baza kumbwira imigambi mishasha nifuza gukora cyangwa bo bifuza gukora nkasanga nanjye nigiyeho so iramfasha cyane umuziki umfasha byinshi no mu matora umuziki waramfashije ubona ko atanamahera nari mfise hajya amatora yaranyeretse ko n'umukene nawe arongora kweri nuza abantu nabonye hari itabiriye n'abantu benshi yego kabisa kurusha n'abatunzi bari bafise amahera menshi kundusha ariko nararonse abantu benshi cyane so uko right so uyu mwaka ari wa 2026 navuga ngo reka gato tujya no kubijyanye n'umuziki navyo kuko haraho ubyihuriye cyane wariko uravuga yuko koko bwa mbere waratanga ubutumwa bujanye n'ibibazo bihari no kubitorera inyishu ariko uravuga yuko hari n'ibibazo bwite ufise mu bijyanye n'urukundo hari indirimbo iherutse gusohora yitwa Rundimwo nayo mukanya turaza no kuyicaka ariko kandi ntitweka no kubiganira ko warabuze urukundo Mukombozi urukundo rwo ndarufise ariko nabuze uturusangira ego tu ariko ndarufise wabuze wo mu rusangira gute uswabuze ko mu rusangira waramurondera uramubura oya bisaba igihe ntibisaba gusa kurata ingwara ariko kandi bisabana
no kwiga muganga aje kuvura nava gusigamo ibikomere kandi je sinkunda sishaka kuzotandukana kandi nshaka nikundanire rimwe tu nibereho je sishaka simba shaka kuza wimuka mengo umpangayi mu rukundo ya sasa nshaka guhusha kandi niyo mpamvu mu mwaka 2026 narafunze kwanza narahonje agacupa ariko ubu mwaka wose nafunze sinzosubira nafunze n'umukobwa bivuze ngo mwavanye koko hari isomo yaguhaye hari ibyo wize biriho byinshi biba byinshi nize ariko kuki mutosubiza hamwe hagiye inkoko imaze kuva mu rugo mugabo kikinkware alright kubikorwa ari tugaruke ko bikorwa bijanye n'umuziki urafise indirimbo shasha indirimbo yitwa Rundimo ni na video mazimba nise n'ama challenge menshi bivenye no mwakoranye muri video at top kuko arasanga ari umugenza acunyesha makuru mugabo waherutse kubivamo navuze hagiye kuririmba bamwe nabandi ati peut-être kumbura ubu Rundimo na Mkombozi tugaruke ku iyo ndirimbo icyumviro cy'nva ngo cyavutse gute jewe cyavutse ngo dukundana nyene haciyemo akantu kora indirimbo ikiraza cyangwa ngo ndashaka urukundo ndashaka umukunzi ariko umukunzi eba umwe tudahuza n'umubiri duhuza imitima gusa kubera sishaka umwaka wose uhere ndiko ndiga umuntu atamubiri n'umuhura n'ubundi niyo mpamvu sishaka kubera igihe umubiri nawo nyene urahura cyane ugacisanga uribagiye amategeko Imana yakubwiye kuri umugore mwiza yakusanga umubiri n'ugukweza ahubwo uravye umubiri kikubwiye niyo mpamvu ubu nshaka n'umwaka wanje w'amafungo gusa makandavye makimana impaye umwe ndazohebana nawe kweri kubera mwamwe amaze gupanga ibintu muvuganye ukacitangura gushasha kubwira ubundi ngo ntukura ntihajye umuntu amera ubwanwa atava hari no ya uko abantu buriya hari ibyo duhuriye kwa n'ibyo rutandukaniye ko tuvuze guhuza imitima twumviki tumviza kubera hajya roho igira ubumenyi umutima nawo uratahura sasa nshaka umuntu dutahuzana kubera roho tuzoba tuzifise umutima utahura afasha na roho kuronka inzira yo kurungika bwa bumenyi injo ryaterambere mu rugo hari critère wishiriyeho z'umuntu ameze gute icambere na mbere abo umukobwa icya kabiri ambere igisho ndamuravye icya gatatu ni ingeso kwari umuntu akubwira ngo kube kutavuza ingeso imbere bantu b'Imana ajya tuvuga yuko ngo ingeso imbere tuba turiko turabeshanya kubera iyo ubonye umukobwa nta ngeso ubona mu maso uzibona après ariko ikitangwa kubona nuko kubera igisho icyo sasa icyo nitugisimbe kandi ari cyo cyabakiri mu ntango revira ingeso niyo nkuru ariko icyo nco bagitumye witwareka ingeso ziwe kuko uhura na benshi ariko nta ngeso zabo witwararika so uko hanyuma ikindi nacyo abatahuro wagiye gukundana nawe wariwe ibyo yizera Imana icyo cyo nica byose kubera ibyo byose bigenda mu kwizera ufise ingeso nziza ufise icyo wizera kubera umutima hajuri niwe wizera chaka bibaruvuze ngo kubera ijisho murazi bisigura wewe umwe wese arafise umukobwa akunda amakritera bafise yo mu mubiri apare yayandi ataboneka n'amaso uko ariko yayo mu mubiri siyo makuru vuga gusaniya tumugukwega ukagenda kumuvugisha cyangwa ugasanga asa na mama wawe kavuga iki ko mama yagiye uyu ni sawa uko tu abari impamvu nyinshi icyo ariko umubiri ntikiba gikuru kubera ukurikiye umukobwa cyangwa umukunzi wawe kubera ataye cyangwa ukuntu hasa kenshi umubiri mugeze mu rugo utwara iminsi 90 uzorabe iyo experience
apre iminsi 90 taye yiwe nishobora gutuma usiba urugendo, taye yiwe nishobora gutuma ikintu na kimwe abasigaye uraba ngeso ni ikintu kuno muhuza. Ariko gusa umubiri nawe nyine urazi imbere bivanye n'icyagukweza, ashobora kuba ukunda umugufi, ukunda muremure, ukunda uri hagati ni wewe tu, ariko ingeso nico zitazituma ufata ingingo yo kubana nawe. Yeah. Mukombozi afise ukwemera ukuye? Jewe nimera Imana imwe rudende, kandi nkaba nemera cyane kuyumviriza kurusha kuyibwira. Ikindi nacyo nkaba nemera cyane yuko umuntu ntafise icyo ndamwongereza ko fuma ndamusiga uko namusanze. Aho batirijwe naho Eglise. Okay, nabatirijwe muri Eglise y'abakizwa, nabatirijwe muri Uganda. Ubusengera ngaho i Burundi? Mu Burundi jewe kweri jewe hose ndagenda. Genda umukizwa, ariko jewe mba nzi yuko nta muntu numwe yaremwe kugira ngo azaranyigisha Imana wenyene. Oya, kandi nta muntu yigisha uwundi Imana arakwibutsa. None la vista wewe ungiye yuko kwibari bibi ubunyigishije mva ndabizi ubunyibukije. N'umwana muto ataraja mu rusengero cyangwa mu musigiti agira yibari inyegeza, hariho roho y'indani je niyo nsimbataza cyane. Sa muri ico gihe ari ngenda nkumva urusengero umuntu ariko arigishije umugima nkaca ninjiramo avuga ati aha nta kibazo, je mbashaka gusa ko narigeze kumviza ijambo ry'Imana ku muntu umusazi yari yambaye nyene muzuko asaze nyene, ariko yarambwiye amajambo yanyubatse cyane gushika ubu. So muri ico gihe je nasinsuzugura ijambo ry'Imana, kandi nta muntu mbanzi yuko nuyu yakwiye kurima. Oya. Yes, hariya baraza kudusigiramwo indirimbo rundimwe, ariko kandi tugarukire inyuma gato bivanye na target wari ufise igihe matora, ariko kandi n'uburyo wipfuza uburongozi bumera, n'uburyo wipfuza abantu duhindura ivyumviro. Uyu munsi ubibona mu nzira nziza, ufatiye kuri yambona kazoza uheruka amasengesho yateguwe n'umuryango mukuru w'igihugu. Hari umupadiri yigisha aravuga ati dusigaje imyaka 14 gusa, ati mbege imbona kazoza twebwe abantu bato bato dusigura gute muri gwe yarigarutseko mugabo turagaruka ku kintu kijanye n'ivyumviro. Uyu munsi nturi mu nama nshingamateka mugora byo no munsi kwintu kubara kubiragenda igicapo cyawe ubona ko ari umurongo mwiza? Umurongo w'abari mwiza, imitima gusa niyo yabari mibi. Nka kujya kwibarabara hari uyicyamwa agiye kwiba n'undi ari cyamwa agiye gukora ineza. So ababa ikintu kimwe abarundi imitego dufise twebwe kubahana twaciye dufata nko gutinyana, uko twatinyana kubwizanya kuri. Ikindi nacyo twaje turaciye badusize muri systeme y'amafi, igikuru kijya gito. Niyo mpamvu cyo bashaka bajye abandi bakuru bose bashaka kunyinyurana icyo kintu. Sasa kubera iyo esprit dufise abantu okugira competition yo kuzuriza Burundi, bagira competition yo kugabanyiriza Burundi nibiriko. Ariko ubu je nibaza yuko kugira ngo bishoye kugenda neza, je mcyumviro cyanje je mbona umenga igihano cy'urufu cyoza mu Burundi, igihano cy'urufu cyoza, ariko kikabangamira cyane tugashyiraho n'igiciro cy'amahera kigiturire. Nimba ari miliyoni 3 urengeje miliyoni 3 kaba waziriye, ubwo rubanza ukurikiranwa na president wenyene ukwiwe. Kubera urubanza rwo kwica umuntu hari abantu bo bava babeshera abandi, bisaba yuko presidence yonyene n'ukuruca habariho na televiziyo zirerekana president akarukurikira ngira ngo ntabe n'umujije agira akana. Tukagenda mu butungane hamwe nyene umuntu atunganye y'ivyo umuntu akamufunga muhoro ubusa imyaka 5 ingana na manda, we wafunze umuntu ushaka kumwica, kandi kubera amahera wewe nawe nyene ukabugiye tukakwita kibihano bikomeye zitu. Ariko ukisanga yuko birabangamira abari bato, ariko nujya ari yigituriye ntukubite gusa ngo wabeshye ubundi ko yishe. Oya, nujya mujije we kuye gutagiye kurikiranye tukabakura. Uburundi butungane butaragara neza bizogorana cyane, kandi kini nacyo n'igipolisi kikakura mu bwoba. Igipolisi cyacu nicyo giye kuduha kurinda, ariko uyu munsi umupolisi uwambaye costume uri muri jipe ntagusopa aragutinya. Kubera iki mutinyande? Eske jipe ho igisuma nicyo yigura?
costume w'igisuma nico yigura. Sasa barinde kubera barinze twe abanyagihugu tuzorinda kurusha. So bajya uko turinde ndutinye umuntu ntugira iki. So ico je ndifuza yuko amategeko sanshana ubutungane. Yes. Ubutungane butaragana akigenda kwe biri mu bintu mukuru igihugu ariko aragwana navyo mu kiganiro cabereye imuramvya mu ntara ya Gitega gishira ku bibazo by'abene gihugu namenyesha makuru avuze ko gisita cy'ubutungane koko gihanzwe mugabo ariko aragwana naco ari na mpamvu yashimye kwegereza ubutungane guhera ku mitumba nibaza ko umuntu ari kwiye ikintu uvuhereje no gutimba ico kintu gikwiye cyane ko abapolisi hama mukombozi ndabona ko ufise ibyumviro byinshi cyane urabona bica mu ndirimbo mwe murabitanguke mu biganiro n'aya ma conference aba hari umugambi wo kuzokwandika igitabo mukombozi avuga ati kuko iyi si turarengana mukombozi avuga ati hari amajambo mukombozi yavuze igitabo kanaka kiri haje gahunda y'igitabo nari mfise cyane ariko gahunda mfise niyo gukora amadokumentere kuba nasanze abanyafrika benshi nta discipline yo gusoma dufise benshi takunda kubona no kumviriza gusoma turabanebwe cyane n'umpamvu no mu Burundi ngama journal ntagurishwa cyane sasa icyo nifuza nuko ngerageze cyane nifuza gukora amaseminaire nko muri Afrika ko natomboye nkamenya igifaransa nkamenya icyongereza nkamenya igiswahili neza ndifuza cyane bwenda muri Afrika usangira ubumenyi n'abandi turabukunda ko vyura Afrika yacu n'ukuntu twohagarara muri security tukaba turisire yuko nibigwanisha tubyikorera ko nta muntu yokugurishiriza ibigwanisho biti byiwe aho nta nakimwe tuba turakora muri ico gihe turakwiye kwikingira kwera ubisi uzinduka deja baguteye mbega twe tuzokoresha bya bindi nyene baduhaye uko turakwiye kwifata neza muri sécurité alimentaire. Yes. Ubu usanga dukoresha imbuto batuzaniye ubu bya bindi byacu tuko turabisezera eske mbega kuronka cy'ubundi nuguheba iki wawe turakeneye discipline muri ico za mvuto tugenda turagura buri munsi umukiriya azovuga uti hari intambara ya bato yanse kuza tuzohona imiti twikorere yiwacu kuko umunsi yabateza n'imiti bazovuga uti ngo bateye muri Osea tuzohona kandi turi hagati y'ibiti so turakwiye gukanguka turakwiye gukanguka. Yes. Nabona n'umwanya usa n'uturangiranye ariko kumbure n'ikiganiro cya mbere dukoranye mugabo tuzokorana n'ikindi tugushime kuba twitavye muri main switch kuri Boja TV Mukombozi. Na mwakoze cyane ndabona ni heza ndabona mwambara neza nawambaye kandi mukabaza neza naso imani bayizagire cyane kandi mubandanye murabarumpe mungira publicité icyo nifuza nanje nanjye nkumbuye kuryama nteramishwa n'umuntu atari kuryama uteramishwa n'imibu tuza basi turavugana basi umuntu akubaza na bonjour nzaba mfira mu nzu mu bwigwe n'umunuko agiye kuboneka 2026 wakeshereje he buca ari bonane wari umasengesho mu buca ari bonane jewe nasengeye muhira tu ngakiri mu bintu biri mu gisenge nibwo mu gisa wasabye Imana yego ati biri mu byo wasabye Imana Imana je nakubwiye sinkunda kubisaba urayishimira gusa irayibona gusa ko umuntu akwiriye je yamaze kumbwira ibyo nkwiye gukora ahubwo ni jewe gusa ntarabishikako none ntanguye kuyisaba nibyo yampaye ntarabishikako rero ndabishikiye kuzoma ibindi yego kwere tugushibire yego namwe akoze cyane.